Inshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi. Uno musi tubaganirira ku kivi caremeshejwe n'umukuru w'igihugu n'icubahiro Varisito Ndayishimiye kuva kwigerekerezo rya 13 Rusamu umwaka 2025 kugera ku itariki 18 zo ku kwezi nyene. Ico kivi kikaba kijanye ahanini n'ibikorwa vy'imyiyamamazo y'amatora y'abashinga amateka n'iy'abajenama b'amakomine yimirije kwigenekerezo rya 5 ruhesha umwaka. Iyo myiyamamazo ikaba yabereye mu ntara za Butanyerera, Buhumuza, Gitega n'intara ya Burunga. Kaze. Kwigenekerezo rya 13 Rusamu umwaka niho umugambwe CNDD-FDD watangura ibikorwa byo kwereka bene igihugu bo mu ntara zose abagiye gutorerwa ibibanza by'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Iyo myiyamamazo ikaba yatangujwe ku mugaragaro ku rwego rw'igihugu mu ntara shasha ya Butanyerera n'umukuru w'igihugu, akongera akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD n'icubahiro Varisito Ndayishimiye. Ivyo bikorwa bikaba vyabereye ku kibuga ca zone Gakere, komine ya Kiremba, aho abagumyabanga isinzi bari baburabiye mu rugi baza muri rubanza. Agishika ku kibuga ca zone Gakere muri komine ya Kiremba, umukuru w'igihugu yakiranywe akanyamuneza kenshi cane, umurisho w'ingoma uravuzwa n'izindi ntambo nyinshi zitandukanye, eka mbere n'indirimbo zihayagiza umugambwe CNDD-FDD zirasamirana. Mu ijambo ry'ikaze, umunyamabanga w'umugambwe mu ntara ya Butanyerera, Habimana Ferdinand, yarashimiye umukuru w'igihugu kubona yahisemwo intara ya Butanyerera muri ivyo bikorwa vyo gutanguza imyiyamamazo mu mugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Yamenyesheje ko abagumyabanga bari ku kivi mu migambi yo kwiteza imbere, amenyesha ko abarimyi b'igiterwa njabukamazi c'ikawa banezerewe cyane kuko bongewe amahera ku kiro. Yagiriye ko amenyesha ko hambavu y'ibiterwa njabukamazi bihasanzwe, intara ya Butanyerera yijukira igiterwa njabukamazi gishasha arico civoka. Mu gihe kitarambiranye iyo ntara yonyene izoshobora kwinjiza mu gihugu umuriyaridi w'amadolari avuye muri ico giterwa kuko ngo ivyigwa vyaraheze gukorwa. Habimana Ferdinand amenyesha ko iyo ntara ya Butanyerera igiye kuba intara y'ubudandaji kuko igiye kwinjiza mu gihugu amahera menshi cyane y'agaciro. Yasozereye ijambo ryiwe ashimira kandi umukuru w'igihugu adahengeshanya na ntaryo gutera intege abene igihugu mu migambi yabo y'iterambere. Acamenyesha ko intsinzi mu mugambwe CNDD-FDD ataragaseseshwa rumuri, hasigaye gusa isango ko rishika maze baheze batore uwo mugambwe. Ico chatumye nawe ni mukura kushami uko yari yaratawe bibikisha na Mwijambo ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yashikirije ko umugambwe CNDD-FDD uri kurangura imigambi yo gutunganiriza abarundi kandi ko iyo migambi bayigejeje kure bayirangura ku neza yabo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabandanije avuga ko igisata cyo gukingira ibidukikije kizobandanya kwitabwaho, ubutungane bushishikari gutsimbatazwa, ubutunzi bw'igihugu bugwizwe, uburimyi n'ubworozi butezwe imbere kuko ari bwo butunze abarundi benshi. Igisata c'ubutare kizotezwa imbere hatibagiwe ubudandaji, igisata c'ingenzi, amahinguriro n'ibindi. Kunguruza abantu n'ibintu, imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu n'ibindi bisata bitandukanye bizotezwa imbere. Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yaciye yerekana abagiye gutorerwa
mu kibanza c'abajenama ba komine Kiremba be n'abagiye gutorwa nk'abashinga amateka b'intara ya Butanyerera, aca asaba abagumyabanga n'abataribo kuzobahunda amajwi. Ijambo nyamukuru ry'uwo munsi ryashikirijwe na nyine cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akongera akaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD. Muri iryo jambo yashikirije ko umugambwe CNDD-FDD wakuye Uburundi n'abarundi kure, ubu bararya bakaryama. Uburundi cyari igihugu c'akajagari, igihugu c'abantu biganza, umwe wese urubanza rwakukira uwiganje. None ubu kubwo umugambwe CNDD-FDD demokrasi yatsimbataye. Noneho n'imigambwe ubu nyene iriko irahiganwa, vyerekana yuko demokrasi yamaze gutsimbatara mu gihugu cacu. Iyo itaba CNDD-FDD nta migambwe ibiri kwirahiganwa, erega amazi asumira kwibuye. Ubu igihugu c'u Burundi kigengwa n'amategeko, ntabaciganza ngo babe hejuru y'amategeko. Kubwo umukuru w'igihugu CNDD-FDD yaratsimbataje demokrasi, ubutungane, amahoro, aca yipfuriza abarundi gusimba imanga no kugira aho baba bongere bubahwe. Umukuru w'igihugu yaboneyeho kubabwira bishasha umugambwe CNDD-FDD uzaniye abarundi. Nico gituma rero turazi yuko baba bagumyabanga canke baba abatarabagumyabanga bose barabaza bati none ubu naho mutuzaniye ibiki? Tuva mu bwiza tuja mu bundi, muvuga muti mbega none CNDD-FDD izaniye iki gishasha abarundi? Twaramaze kubona iyo tuja, ubu niho turi mu nzira ijayo. Icambere tuzanye n'impanuro, impanuro ku barundi bose babagumyabanga baba n'abari mu yindi migambwe. Ntukare kuri ciza wafashe, uwo niwo mugambi wa mbere. Ntukare kure iciza wafashe, tugendere kuwo mugambi, nihagira intambwe isubira inyuma. CNDD-FDD twiyemeje yuko atawuzodusubiza inyuma. Nta kurekura iciza wafashe, sisi tunasonga mbele, nta kuguma hahandi nk'akabande. Turabona iyo tuja, utegerezwa kugumya ivyo twarose, duce tubandanya urugendo, tujenge inchi pamoja. Wewe n'umugambo gira kabiri, kugira urunani rw'abarundi atanumwe avuyemwo, twubake igihugu turi kumwe twese. Umugambwe CNDD-FDD waramaze kugira akarangamutima kuko udakorera umugumyabanga gusa, dukorera abarundi bose. Nico gituma mu ngingo tugiye kwisunga rukwama aba barundi bose tubashire hamwe, twese tugira urunani, twubake iki gihugu cacu turi kumwe twese, birashoboka. Nico gituma twazanye icivugo, vyose imigambi yose ishingiye kuri iki civugo, turi kumwe twese twubake Uburundi buteye imbere, atanumwe asigaye inyuma. Novuga twe twiyemeje ko tugiye gufata ukuboko n'utakanura n'ikinebwe, tumufata ukuboko tugende twese twubake igihugu cacu. Ubumwe nico kintu ca mbere gikomeye. Umoja ni nguvu, twese turi kumwe nta na kiwe kidashoboka. Turi kumwe twese rero tubandanye ryahangiro, umunwa wose utegeza kugumuronka ico ufungura. Haraye inzara hazinduka inzigo. Ndaraba akanyamuneza abarundi bafise ubu, nkabona yuko ari kubera bafunguye. Umufuko wose nawo uronke amahera. Ubu tugiye gufata ingingo. Intara ya Butanyerera ihejeje kuduha akarorero. Ubu nta gukorera mu kirere, n'ugukora tubona ibiharuro, tubona iyo tuja. Dutangura umugambi mu myaka 2 umurundi wese azoba afise umuriyoni, atanumwe asigaye. Ivyo ndabizi ko bishoboka kuko twari tumaze igihe mu myimenyerezo. Hajya twari ko turaharura, twari tukiri ko turamena umushike, ubu harashitse, ubisiramera.
twihe ihangiro mu myaka 2 tuzosubira guhurira ngaha muri mitingi y'ibihumbi 2027 ata muntu adafise umuriyoni ku mufuko. Umugambi payeje niwo warayutweretse neza ko bishoboka, aho mu myaka itarenga 4 dufise ubugwaruka bashika 6 bamaze guharura umuriyaridi. Hariho wadushingiye intara avuga ati jewe sinarinzi no guharura umuriyoni umwe, none umuriyaridi ntukimfata. Uba batanguriye ku nkwavu 10 bageze ku mamiliyoni mu mwanya mutoyi. Rero iryo hangiro umurundi wese 1 miliyoni kibi civugo cacu tuzokora gushika mwabaze kubibona muri Butanyerera vyamaze gukwira. Umuriyoni n'ibiro bingahe vy'ibigori? Icambere nuko tumenya yuko amazi asumira kwibuye. Tutagira igihugu gipanze, tutagira igihugu cy'umutekano, nta nakiwe twoba dukoze. Amazi asumira kwibuye. Uburundi rero tubugire urutare, hamwe dusuma bakatwumva. Nico gituma rero dutegekanya kubandanya dukomeza leta mvyeyi, leta nkozi. Ndabisubiremo, leta mvyeyi ni igihugu gikingiye umwene gihugu wese yumva yuko atamutima usimba, umutima uri mu kibanza cawo. Leta mvyeyi itegerezwa gukora kugira umurundi wese abakingiwe, kugira ngo umurundi wese nuko zikibi afatwe ahanwe. Ivyo nivyo bigira leta mvyeyi. Leta nkozi ni igihugu c'abakozi, nta kinebwe kibamwo. Leta nkozi ni igihugu gikozi, igihugu umurundi wese akora. Nico gituma nababwiye yuko twese tugiye gufatana urunani, twese dukore. Kubw'umukuru w'igihugu, umutekano niwo shingiro rya vyose. Ati atamutekano hari ntacoshoboka muri leta mvyeyi kandi nkozi. Umukuru w'igihugu ashishikara kandi avuga ko hari vyinshi bimaze gukorwa, haba mu bisata vy'amagara y'abantu, mu bisata c'umuyaga nkuba, mu gisata vy'amazi, mu gisata c'urwaruka, inkino n'imico kama, eka n'ibindi. Umukuru w'igihugu yasozereye ijambo avuga ko agiye kwitanga mu bikorwa gushika Burundi buteye imbere. Turakeneye kubona umwene gihugu wese yiyumvamo ko akingiwe imyaka yose atagusubira inyuma. Kugwanya inkozi z'ikibi zitwononera. Duteza kumva yuko tubungabunga itunga ry'igihugu. Dutegerezwa gutuma umwene gihugu yumva ko aroraniwe mu gihugu ciwe c'amavukiro. Tuakingira agateka kazi na muntu. Ivyo nivyo vya mbere. Igihugu kigendera ku mategeko atawuhonyora ugakana uwundi, nico gihugu kibamwo yumva yuko aroraniwe. Nyakatsi tuzisezerere. Ndakengurukira abagumya banga kuko n'umuntu yaba muri nyakatsi ntaho nikora baramudugije bamwubakira akazu keza k'amabati. Zabihimbaye cyane twabona twese turi mu bigwati kugira ngo dushobore kuronka amazi n'amatara bitatugoye. Turiko turagwiza ingomero z'umuyaga nkuba kugira turonka amatara ashobora gutuma tugira uduhinguriro duto duto. Amazi ntihagire umwene gihugu azosubira kuvoma ku minota irenga 15 niryo hangiro, kandi turavye imitumba itagira amazi ubu ni mike cyane. Kuri bya mugambi wuko umutumba wose haba kwa amazi turamaze kurenza ibice 60% muri imyaka 5 gusa. Umuyaga nkuba tumaze kuduza umuyaga nkuba urenze ibice 60% kuwa ruhari. Mwabibonye ko twatanguje umugambi wo kwegereza amavuriro abene gihugu kugira ngo bavugwe badatamye. Ubuhoho mbere habonetse n'akabirya kuko twatanguje nawo mugambi wo gucandaga ya ngwara ya malaria yagisibije. Ubu impfu zitagira mvura zaragabanutse bimwe biboneka. Ubu bagupimira muhira n'ugwaye malaria baramupimira muhira bigakunda. Nico gituma dushaka yuko ibitaro vyose bizoba bifise rusehabaniha kugira ntagire umuntu asinzikarira muhira. No kwihangira mu mwaka wa 2030 ntihagire umurundi azokija kwivuza hanze. Twe dufise ibitaro bikwiye. Turamaze kubibona yuko ubu hariho ibitaro vyinshi bimaze gukorwa
nk'abagwaye ingwara z'umutima bahora bagenda kwivuriza hanze abakeneye kubagwa, mugabo no munsi twamaze kuronka ibitaro bishobora kubaga ingwara y'umutima, bishobora kubaga ingwara zo mu mutwe. Murumva yuko iterambere uko buca siko bwira biguma biza. Tuzobandanya aho ntiturekura kuguma tubona ko amagara y'abantu ameze neza. Turakeneye kugira abarundi bakanura babahinga, biboneka yuko ubwenge bwabo bamaze kubushira mu bwonko kugira ngo babahinga, kandi ibyo byose turamaze kubibona. Winyigisho zo mu mashuri tugiye kuzikomeza kugira ngo tuvyure urwaruka ku buryo mu Burundi tutazoba dufise umuntu numwe abuze ikintu yize cy'ubuhinga ashobora gukora, ari umurimyi, ari umucuzi, ari bajya bazi mu buhinga bwa none, babeho bose ari incabwenge. Ibi vy'inkino twaramaze kubona ko ari byo bituma amagara y'abantu agenda neza, nico gituma naho nyene ubu ari ugukomeza inkino. Hariho imigwi dutegereza guteza imbere, imigwi kirumara mu gihugu. Hariho ugwaruka mu Burundi rurenza ibice 60%. Turakeneye kubona ugwaruka rw'u Burundi ari ugwaruka gwejo koko rubona iyo ruriko ruraja. Nico gituma umugambi yeje tugira tuwukomeze ku buryo twihangiro ko mu mwaka w'2030 tuzoba dushitse aho tuzadufise ugwaruka n'imiburiburi 50 baba miliyarderi. Niwo objective tuteza kubishikako, kandi turazi ko bizoshoboka. Hajya wari umushinge, ubu tugira dutangure ugwaruka tugiye kwitaho bikwiye. Turashaka ko umukenyezi ataba umuntu wa wundi wo gutega amaboko, hariho ibintu ashobora kwikorera wenyene. Nico gituma igikorwa cyo guteza imbere umukenyezi naco nyene tudashobora kugisiga inyuma. Hariho abandi barundi baba hanze bakorera hanze, abo twitagwa barundi bishwi, diaspora. Turakeneye kubona diaspora ifise ikibaza muri iki gihugu. Turakeneye kubona abo muri diaspora ashitse koko ari umwana yisanga iwabo, tukaborohereza no mu byo bakora. Ico kibazo tugiye kucifatira mu ntoki, kandi turazi yuko bizogera neza. Maze igihe ndabumviriza ibyo bipfuza, ndumva yuko ari abantu bafise ishaka giterambere, mugabo kubera tutari bwabitegere, hariho indongo zitari bwabitegere. Ubu rero tugiye tubishire mu migambi, uwo muri diaspora aje gukora umugambi ahubwo yoroherezwe kurusha n'abandi bari ngaha. Gutyo niho nuwagiye gusuma azosuma garukana mu gihugu cyacu. Hariho undi mugwi atawo wirengagiza wabatwa. Kera bari bafasha abatwa nk'intabwa, uno munsi turakeneye ko umutwa agira haba yubahwe. Turabikeneye. Nico gituma twamaze gutangura umugambi wo kubaronderera amatongo, nabo baronke aho baba bakora ibikorwa byabo bituma batera imbere. Imyamamazo yo mu ntara ya Butanyerera yasozerewe no kwiginana batamba batarika indirimbo z'umugambwe mu kanyamuneza ntangere.
muhinga mu w'igenekerezo rya 13 Rusama nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yarinjiye icese inyubako nshasha z'ikirimba c'Imuyinga. Umurwirwa wo kwinjira izo nyubakwa ukaba waranzwe no kuzihezagira. Umuhezagiro watanzwe n'umwungere wa diocese ya Muyinga. Zikaba zubatswe mu mugambi wo kuronsa intara zose ibirimba vy'iteka, hamwe umukuru w'igihugu agendeye intara ataburaho aba nahakorera imirimo atarinze gusaba indaro. Kwigenekerezo rya 14 Rusama ibikorwa vyo kwiyamamaza byabandanirije mu ntara shasha ya Buhumuza ku kibuga c'Imukoni muri komine ya Muyinga. Ico gikorwa kikaba cari cyatewe iteka na nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akongera akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye Varisito Ndayishimiye. Mu ijambo ry'ikaze ryashikirijwe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Buhumuza Barutwa nayo Gerard, yashikirije ko iyo ntara itekanye, abagomya banga bafatanye mu nda n'abandi bo mu yindi migambwe kandi bizeye intsinzi kubera imigambi myiza y'umugambwe CNDD-FDD. Nkuko yari yarayashikirije imigambi y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yeniteka Reveriano Ndikuriyo yarongeye arashikiriza abagumya banga bo mu iyo ntara ya Buhumuza iyo migambi. Arongera arerekana abagiye kwitoreza ikibanza c'abajenama ba komine Muyinga n'abashinga amateka b'intara ya Buhumuza. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akongera akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu ijambo yashikirije abagumya banga bo mu ntara ya Buhumuza yarabasavye kwitonda mu gutora, batora abantu bakanura, babona iyo baja niyo bariko bajana igihugu. Nyene icubahiro yaramenyesheje ko umugambwe CNDD-FDD uzanye imigambi yawo uzanye n'umutahe. Yaragarutse ku bworozi bw'inkwavu, ku gisata c'indero gishimikiye ku nyigisho z'ubuhinga, hatibagiwe igisata c'inkino, urwaruka n'imico kama, eka n'ibindi vyinshi biriko birarangurwa. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yasozereye asaba abarundi guhunda amajwi umugambwe CNDD-FDD, ati ntibazohave baha umwana uwutamuvyaye kuko atomenya ingena mu bungabunga. Ati Burundi bwari habi ariko umugambwe CNDD-FDD urabuzura. Aca asaba abarundi bose gutora umugambwe CNDD-FDD. Hajya nababwira ngo tworora udukwavu, ntimurabona ko ubu aha muyagayaga mwari muzi yuko ubwiza buva hehe? Be murazi yuko ushoye inkwavu 100 umuriyoni ubu ufise, murabizi? Urukwavu mu mwaka twazigendereje ruvyara 42 n'imiburiburi. None wumva ufise inkwavu 10, mwumvise umuriyoni mwawumvise ubunyene aho uvuye. Reka n'ibintu byoroshe, twarazanye inkwavu zimwe za kijambere nziza dushaka kuzokwiragiza mu mihana. Iwo n'umugambi nawo kugira abantu baronka amahera, tuzozikwiragiza turaca ariko turazigwiza. Nagenda abwire ko ikigo ca mbere kihari kizana izizovyara izo muzokorora. Gushika ubu twarabonye yuko mu ndwi havuka nk'inkwavu 300. Mu gihe kiza tuzoba twazaye vya bigo byo kuvyarizamwo inkwavu, hanyuma bace babaha rero mwese abene gihugu umuriyoni mu mwaka umwe, mwese muzaba mufise amamiliyoni. Twaramaze kuzizana, niho jewe simvugira ibintu gutya, ziri ngaha mu Burundi. Mbere mushima tugira n'ikigo n'ibihugu byo mu karere bizohora biza kuguriramwo inkwavu imivyaro. Aho Murundi wese rero ndabereka ingene tugira dutungi. Umurundi wese yifitiye inkwavu n'uzotanguza 5 gusa zora mu mwaka icazoba afise. Nyankwavu ni nziza mu kwezi kumwe rurarupima ikiro, mu mezi 3 rurarupima ibiro 3.5 mu mezi 3. Ni inkwavu twazanye za kijambere tugira tuberekerere ingene torora kijambere kandi utagowe. N'umufogisiyonere hajya mu rugo acagira akantu ku buryo tuzosigara twimbura inyama dushora hanze atawukigura, kuko iwawe uzoba uzifise uje kugura ivyo ufise.
abaduce rushora hanze ya mahera turiko turarondera azoheza aboneke. Inyigisho mu mashure turakeneye kurera urwaruka rero turerera Uburundi, urwaruka rwumva igihugu. Uno munsi hari urwaruka rupfa kugenda ku ishuri gusa rutabona iyo ruja. Ubu dukeneye urwaruka tuzosohora n'abahinga, urwaruka ruzoba ruzi intara zose z'Uburundi. Kubera uno munsi kubera ati amashure y'indara akihari menshi, usanga umwana azi wabo gusa, ugasanga uwo mu Cankuzo ntazi uwo mu Cibitoki. Dukeneye rero ry'amashuri y'indaro hamwe uwo mu Cibitoki ashobora kuzokwiga Imuyinga, uwo Imuyinga akiga mu Kirundo, uwo mu Kirundo akiga Inyanzarake, kugira ngo tumenye igihugu, tumenyane, dukure koko turi umuryango umwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Niho cyo ituma turiho turondera amashure y'indaro, tugaca tugira na bijya bigo rero vyigisha ubuhinga. Mwarabonye ikigo cya mbere cy'akarorero tubatse hajya mu Rusi, Ikarusi. Kijya nico gukarihiza ubwenge abanyeshuri bahejeje amashuri kugira baba bahinga bazi kubikora. Hajya harimo imyuga y'ubwoko bwose. Bijya bigo rero intara yose izogira ikigo cyayo kijamwo n'imiburiburi abana 180 biga amezi 6 bakaba bayabahinga bagaca babisabandi ku buryo dusohora urwaruka koko rw'incabwenge rw'abahinga. Ivyo turabikeneye. Turakeneye igihugu cy'abahinga gusa, c'incabwenge babahinga. Inyigisho mu mashure rero dushimikira cyane ko tugiye kwigisha inyigisho z'ubuhinga mu bintu bijanye n'inkino n'imico kama. Igihugu gitegerezwa kwerekana ubuntu bwaco. Inkino Uburundi bufise abanonotsi, bufise abakinyi beza cyane bashobora kuba rurangiranwa. Nico gituma nico tuzogishira imbere kugira ngo turonye umwanya wo kwibohora mu mutima no kugira amagara meza kubera inkino. Hariho imigwi dushaka kwitunga kuko uno munsi turabona ko ifise uruhara rukomeye mu iterambere. Umugwi wa mbere n'umugwi w'urwaruka. Urwaruka murazi ko je ndumujama w'abajene, sinkeneye kubona urwaruka rukenye. Ujya mugambi payeje twawuzanye kugira ngo urwaruka rwose n'uruzovuka mu mwaka wa 2025 baze basange hariho umutahe bazoherako. Ujya mugambi rero turiko turawuhinyanyura kuruta uko wahora. Cha wibaza umugambi umaze kuzana abamiliyarderi, nitwawuhinyanyura mu myaka itarenga 2 muzoraba ikivamo. Urwaruka rero tugaturushimikire ko turufashe mu bwenge, mu buhinga no mu gukora imigambi. Hamwe atawuzogenda ari Dodomba, atagwaruka azogera ko gubaka urugo hanyuma bubakira mu kazu katanyayo. Ya dushaka urwaruka rukure rumeze neza rubona kazoza. Hariho bantaho nikora koko ubona uti none byo mugendera gutega yemwe turabona igituma Kenye ni ntaho nikora nyene. Bantaho nikora nabo nyene twabibagiye. Hariho umugambi n'uburi kurakora witwamera nk'abandi, uri kurabaha umutahe ukorora dukwavu. Narabonye umuntu atarafise n'inzu none uno munsi arapangishije no gupangisha kubera uwo mugambi. Umugambi mera nk'abandi rero tunawo uri kurakora kuri bantaho nikora, bajye batari bafise aho bikora tubaha aho bikora nabo bakoresha amaboko yabo batera imbere, nta numwe dusiga inyuma. I'm in the
Umunsi ugira gatatu w'imyiyamamazo, umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD Nyenicubahiro Valentin Ndayishimiye yarifatanije n'abagumyabanga isinzi bo mu ntara ya Gitega, aho yakiranye urweze n'akanyamuneza ntangere mu ndirimbo zihayagiza umugambwe CNDD-FDD. Inyuma y'ijambo ry'ikaze ry'umunyamabanga umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yarerekanye abagiye kwitoreza ikibanza c'abajenama ba komine ya Gitega n'ic'abashinga amateka b'intara ya Gitega. Yaciye ashikiriza imigambi ya CNDD-FDD nk'uko yagiye arabigira mu ntara ya Butanyerera na Buhumuza. Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Valentin Ndayishimiye yagarutse ku kuntu ubatawucipanga mu gihugu ariko abene gihugu ari wa mupanga. Yarashimiye cyane imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD Nyenicubahiro umuhisi Petero Nkurunziza ku mushinge n'inzira yaciriye abagumyabanga ubu igihugu kigeze ku ntambwe nziza cyane. Agira akashikiriza imigambi igiye kwinjiza amahera menshi mu gihugu. Yasozereye asaba abagumyabanga kwigisha abandi bo mu yindi migambwe gutora umugambwe CNDD-FDD. Kwigenekerezo rya 16 Rusama, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Valentin Ndayishimiye yaragendeye mu mwonga ugabura Karera ya mbere na Karera ya kabiri umusore yitwa Nkurunziza Cedric. Uwo musore akaba yavumbuye imashini iduza amazi idakoresheje igitoro canke umuyaga nkuba. Umukuru w'igihugu yaciye amwemerera ubufasha bw'ibikoresho kuko abikeneye, amusaba kuzogeragereza ubwo buhinga ku ruzi rwa Ruvyironza. Avuye aho yaciye agendera inyubako izoba hoteli ya kaminuza y'ubuhinga y'abigenga y'Igitega. Iyo hoteli izoba igeretswe kabiri, izofasha mu kuraza ku buntu abigisha baza kwigisha kuri iyo kaminuza bavuye kure. Umurongozi w'iyo kaminuza akaba yarakengurukiye vy'imvamutima Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kuko yabahaye akabahasha kazobafasha mu kubandanya bubaka iyo nyubako. Kwigenekerezo rya 17 zo ku kwezi kwa gatanu mwaka w'2025 wari umunsi ugira kane w'imyiyamamazo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Valentin Ndayishimiye akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yifatikanije n'abagumyabanga bo mu ntara shasha ya Burunga. Iyo myiyamamazo ikaba yabereye mu kibuga citiriwe Nkurunziza cari canihiriye abagumyabanga. Umunyamabanga w'umugambwe mu ntara ya Burunga Nzikoruriho Sylvain amaze gushikiriza ijambo ry'ikaze, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yarashikirije ijambo ririmo imigabo n'imigambi umugambwe CNDD-FDD washikirije abarundi kugira baze bawuhunda amajwi. Yaciye aboneraho kwerekana abagiye kwitoreza mu kibanza c'abajenama b'amakomine ya Makamba, agira ko yerekana abagiye kwitoreza ikibanza c'abashinga amateka mu ntara ya Burunga. Ijambo nyamukuru ry'urubanza ryashikirijwe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi
akongera akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD Varisito Ndayishimiye. Muri iryo jambo yarashikirije akanyamuneza kuko imigambi yose y'iyindi migambwe iri kirashikiriza ari imigambi ijiri kirashirwa mu ngiro n'umugambwe CNDD-FDD. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu yaragarutse ku ngingo ngenderwako mu mugambwe CNDD-FDD, ingingo y'iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Araheza agaruka kuri izo ngingo. Umukuru w'igihugu yarashimangiye ko Burundi bugiye gutera imbere cyane ku buryo butazosubira gufashwa, ahubwo buzofasha ibindi bihugu kuko ivyankenerwa vyose bihari, ibindi biriko birashirwaho. Umunyamabanga mukuru yabivuze, twasaze cuzuye ubutare, abantu bari barahishije ahari ubutare, twasaze igihugu cyose cuzuye ubutare cyose. Ahubwo nimubaze muti none tuzoguma twubaka ku butare bigende gute? Aha mu minsi iza nababwiye muzoronka amahera barengeye, mubaza muti bibihera tubikoresha iki? Twaravuze yuko Burundi buzofasha ibindi bihugu, ata Burundi buzosubira gusaba ifashanyo. Ubutare turabufise, tujya amahinguriro y'ubutare. Ibintu twara dukora hanze natwe tuvyikorere ngahi wacu. Duhiriwe duhishije, dufise ugwaruka rero rw'incabwenge babahinga bamaze gukura amaboko mu mpuzu. Aha turafise ugwaruka urusigaye rukora amamoteri nago ngaha nyene, basigaye bakora amahinguriro twara turondera hanze ngaha nyene. Ibyo byose ndababwira kuko jewe ndabifitiye igihamya. Ugwaruka turirigwana turazinanye. Nejo nagiye kuraba ugwaruka gwakoza akamashini gapompa amazi atamuyaga nkuba gakoresheje, akamashini gapompa amazi. Kare twara turondera igitoro ngo umuyaga nkuba kugira dupompa amazi. Ejo nyene nagiye kuraba n'ugwaruka nta myaka 20 afise, muga yamaze kwikorera kamoteri wenyene kaduza amazi kadakoresheje umuyaga nkuba. Ndafise uwundi musore ugwaruka ariko arubaka fromagerie electronique ngaha mu Burundi. Ako nakaroro nifitiye jewe nyene, nuvuga amahinguriro tuzoyakorera hanyene. Ubutare bw'icuma turabufise, dufise umujumu, dufise tererare, dufise lithium, dufise titane, dufise coltan, dufise inzahabu, dufise nta nakimwe tudafise ngaha. None ivyo byose tubihinguye mwumva gute? Ibyo rero tuteza amahinguriro, duteza kuyakora ngaha. Nico gituma umuyaga nkuba tugiye kugwiza hamwe atamuntu numwe avuga ati ndakenye umuyaga nkuba. Kuva mu 2020 umuyaga nkuba tumaze kuduza inshuro zirenga 6 ku muyaga nkuba wari uhari. Ubu ingomero zizotangura gukora mu 2012 zizozana umuyaga nkuba urenga megawate 86. Irega turi ku kivi. Uvuze ngo nzozana umuyaga nkuba, ingo tukwereka ahubwo aho tugeze twebwe. Hari n'abavuga ngo nzozana umuyaga nkuba kuko ntibazi ivyo turiko turakora kubera babinegura. Erega muribuka na Nehemiya yagiye kubaka igihugu, hariho ba Sanibalate na Batobiya baramutwenga bakamugaya ntibaze kuraba n'ivyo akora. Hanyuma bagiye babona vyubatswe ngo bijya n'imbwebwe yo bikubita umugere bigahenuka. Biregarega bigumye. Imiyaga nkuba turiko turayubaka kandi niryo hangiro, kubaka ingomero zo kuvomera imirima yacu muci. Murumva nkuko gwaruka rugaruza n'ubuhinga bwo kuvomera muci, amazi muci tuguma twebwe turima gusa. Niryo byose niterambere. Umutahe rero turawufise, dufise igihugu gipanze. Ubwa kabiri turafise abarundi b'incabwenge babakozi. Uwo n'umutahe, nico gituma tuti tugiye gukarisha ubwo bwenge bwabo buvemwe ubuhinga bukomeye. Abuyahanga mube maso ni mukomeye, dufise intwari